equipe yitwa Liverpool batangariye mu gisagara cy'Istanbul muri Turkiya ubwo kumugora ku munsi wa Liverpool yatsindwa na equipe yitwa Galatasaray igitsindo kimwe ku busa muri kino guhagarikira umugabo witwa Clement Turpin Umufaransa plus sérieux mu barubitre bahajewe yateretsemo igitsina ku munota w'16 birangira abasore b'umugabo witwa Alan Slaughter badashoboye kukigombora mwizamu yateretsemo umugabo witwa Alisson Becker, Virgil van Dijk na Ibu Konate, Szoboszlai ku nimero 2 ndetse na Milos Kerkez, Curtis Jones na Len Gravenberch ndetse na Florian Wirtz amazingino 8 ubusa bw'igitsindo ubusa bwa assist ku bashika Jeremy Frimpong yaramudugije ku winga ndetse n'umugabo witwa Cody Gakpo umugabo witwa Hugo Ekitike yari yatanguye ng'umukinya satira Alexander Lezeke rwatebe kabasubira rwanda birumvikana ko Liverpool azara urukino rugira kabiri rwikurikiranya rukurikirwa muri weekend batsinzwe na Crystal Palace batsindwa none ubu banatsinzwe muri Ligue des Champions mu mwaka wese bavuye mu mapure badatsinzwe basanzwe urukino rwanya mu mapure ntibatsinze bavanyeyo 21-21 si ndabira neza oya mu mapure twatsinzwe na PSV baratakaje urukino rwa nyuma mu nkino za nyuma ndabira ile equipe ya Bakayoko ndabira Landry na Makenga twihuta cyane ngo duskaje umwanya muto cyane hari amakenga no munsi twotangura kugira kuri projet y'umugabo witwa Slaughter wakoresheje hafi miliyoni zishika majana ku isoko ry'igura n'igurisha z'amapound majana 5 z'amayero majana z'amapound mashaka kwiyumvira gutangura kugira amakenga kuri no projet y'umugabo witwa Alan Slaughter match zibiri zikurikiranya Liverpool mwaka wese yarenganye 21 kuri 20 yaratakaje imbere ya PSV Eindhoven barat of course navyuko ko ne match ya nyuma batakaje ko bari bamaze kuronga amahigwe yo kurengana kandi n'ubundi bagwa mu kibanza ca mbere batakaje 3-2 hariya kuri Philips Arena umugabo yitwa Johan Bakayoko yagire yica umuntu projet y'umugabo witwa Alan Slaughter amakenga mu minota mike cyane hari amakenga twotangura kuyigira ko cyangwa biracare mu ntango ibi nibishikira buri equipe cyo kibazo cishure Hazard kuko nayamugize ko mu mwaka uheze kugera nuno munsi iyo uvuze Liverpool peu importe yatsinze match cyangwa itatsinze je analyse ibintu bibiri capacité yo kugera situation zigoye ziri muri equipe kumenyereza yitwa Arne Slot uno munsi agaca hiyongeramwo niki kiriko kiratuma Liverpool abakinyi bose yaguze kugeza kuri no rugero chance kugeza uno munsi aho tugeze basa nkuko bose bari apsa abakunzi ba Liverpool murabona Frimpong murabona Kerkez na Kerkez bagikina ivyo bakina no munsi biragoye ko tuzobabona murabona Wirtz murabona Isaac nivyo Isaac mega ziracari nke mugabo Isaac mwiza tuzi bono munsi kwa Arsenal du critica Victor Gyökeres tukavuga ngo bamukinije nabi canke rimwe na rimwe nawe nari adapta muri equipe ya Arsenal ubwo Isaac minota 45 muri equipe nshasha nibikwiye uri muri Premier League mwiganwa horamo ubwo ekiti kuno munsi hari ugwego uratwereka go kumva ngo je défends 95 millions aguzwe ibi rero bica bigaruka gavuga ngo hari uburyo aba boss wa equipe ya Liverpool bakoze amakosa muri recruitment yo gupfa kurundarundamwo ariko kandi hari n'uburyo bavuga ngo uyu ni umwaka wa test kuri Arne Slot kuko umwaka wa mbere kuri je wariyo challenge ataronse novuga ngo reka uyu mwaka basi turabe natayironga muri Premier League ayironge muri Champions League kuko muri Champions League biragendeka buriya Madrid batsinze ya Carlo twarabona kari mbinyene kuri ugo rugero kana ko Carlo ta pressure rikavuga ngo umwaka no hera ndigendera bitandukanye no munsi nabwo Madrid yoza ari mbi mugabo yitwa Alonso avuga ati nirukanwe umwaka wanje wa mbere Madrid yambapa avuga ati kumenga mwaka uweze vyarangiye ngaha mbura Ballon d'Or kuno mwaka sino kwereka ko shoyo ko explain video nanje ngifatira muganga riva nuhura na Paris Saint-Germain ni paro no musi nubwo yoshayiga asubira inyuma mugabo yifitiye confiance yo kuba champion en titre gusumba uko mwahuye mwaka weze nuhura na za Man City n'izindi zigiye zitandukanye bivuze ngo bari yubatse kandi ariyo confiance bafise gusumba uko mwaka weze umenga wari equipe imwe muri rusanga umenga vyaragendeka ciye mfatira ukuntu Liverpool batanguye champion wa mutsinda kukanya mugatsinda ukanya mugacuzuga cyakaza match zibiri muri champion no muri Champions League natanguye kugira amakenga kuri Arne Slot ngavuga ngo est-ce afise capacity ngana gute yo kwafronta equipe nkuru canke afise capacity ngana gute yo kwafronta equipe soko ziteguye kuko equipe igikonta sizina ushobora kufisa izina mbwa mu kibuga tacu giproduce urumenyereze rugomba kumenya gukina mu buryo bubiri
ni gute nkina na ekipe yitwa ko ifise izina yonsinda kubera ko iryo zina tout simplement ifise ico rivuze ko Madrid nemeza ko ari imyaka myinshi batsinda ekipe nyinshi kubera izina usumba ibikoko kuri tapi vera takiri ivyo ugomba kubimetriza ndatsinda gute ekipe ifise izina mugabo muri uno mwanya tabikogwa bigaragara ifise ariko kandi ndatsinda gute ekipe yitwa ko abantu basuze estima kwera ko atazina ifise mugabo no musi ifise ibikogwa nuko kuno musi yabaye piège imbere ekipe yitwa Crystal Palace muri weekend Crystal Palace iri ekipe ntazina ifise mugabo no musi urumenyereza wese utagiye ugiye ukena Crystal Palace ni wiyumvira kuri resultat bafise no musi ukiyumvira ku izina ryabo cutsinda uratakaza match reka gutegura match comme uteguye match ya Crystal Palace abo utegura match nkuko ugiye gura na equipe iri mu bihe vyayo analiza video zabo ra buryo bakina ibintu bitandukanye gutakaza imbere ya Galatasaray ni equipe no kwemeza ngo iretse kuba ku rugero rwa Real Madrid n'izindi mugabo abakinyi bagura kuva kiriya gihe bagura umugabo witwa Didier Drogba buriya niwe yugura imiryango hariya muri Turkiya ba Emmanuel Boué inyuma yaho akagenda haca abakinyi benshi buri mwaka iyo baronse n'itike ryo kuza muri Ligue des Champions baba bafise ayo mazina vyatumye Galatasaray no munsi nubwo iri muri champion abantu badakurikirana mugabo no munsi Galatasaray irafise izina urivuze ku mugabane wa buri muntu agyumva kumva ko hari Gundogan hari Victor Osimhen hari nakana iryo zina ririyo ubwo rero ku munsi wejo uheze Liverpool yatsinzwe n'izina gusumba ibikorwa kuko Galatasaray nimwe muri equipe ifise amazina mugabo bashaje tactiquement badaproduisa ibintu novuga ngo bishemeye canke biteranye ubwoba byotuma umugabane wa buri waguruka twavuga ngo muri Turkiya rero equipe ikiri umupira uryoshye twemeranye ikintu kimwe umugabo witwa Anslot sindiko ndabona niba réellement final group bari serie canke bafise ico baproduisa muri projet yabo nabo bafise ico bashaka kunguka sindiko ndabona Slot ageza muri mi-saison kuko uravye yagize ramuvugira saison yagize Hazard twemeranye ikintu kimwe Hazard twemeranye ikintu kimwe uko kuntu bakabanza bagafunga amaso mbere yo gufata izindi uko kuntu wewe ubwira abantu Real Madrid ko ayibonye mu rugero rubi yatsinze 5 ni nako na nyeneyo ashobora kuyiraba akavuga ngo twatsinze 5 mugabo ni turi Real Madrid Slot mu mwaka wezera twaye igikombe mugabo igikombe kitagiramo challenge muri Premier League jana navyo rukino rwa Galatasaray ko tubigaruka ko duse match nk'isi urakina iminota 65 Mohamed Salah ari kuri bande touche atagwaye wakinye mediana 4 muri yo mediana 4 bikakunanira gutembereza baro kugera yaho abakinyi yinjije Makaristeri yasoye Frimpong imagine resultat mediana yisanze ari Makaristeri n'uyu mugabo Gravenberch na Sobo baje muri systeme bahawe n'umugabo witwa Klopp gusumba ivyo mumenyereza ariko arabatu imagine resultat y'abaziriko ziraho mwaka weza atagikombe yatwaye ko mwaka weza wari umwaka w'imyanganya akamubwira ngo lansa projet yawe nshasha turavugira aba yamaze kwiruka no munsi rero bisigura ngo umwaka yakoze mwaka weze umumenyereza arimo kuvugira kuko umumenyereza za Burnley afise urwego rutoyi cyane mwendere tugarukiriza na kuri Liverpool batsinzwe rero batsindiwe batangaye hari ya Istanbul mu gihugu ca Turkiya batsinda na equipe yitwa Galatasaray mu gihe batsinzwe na equipe yatsinzwe 5 kuri kimwe na Frankfurt mu gihe kurundi ronde ku mugoro ku munsi w'ejo nyene equipe yitwa Bayern Munchen yoyo ya pakira mu buryo bworoshe cyane equipe yitwa Pafos ibitsina bigera kuri 5 harimo ibitsindo bigera kuri 2 by'umugabo witwa Harry Kane igitsina ca Rafael Guerreiro igitsina ca Nicolas Jackson ndetse n'igitsina ca Michael Olise watanze passes 2 ndetse n'igitsindo muri no rukino batsinda equipe yitwa Pafos umugabo witwa Company yarafite mwizamu Nuwanga captain Kiminja ndetse na Upamecano Konrad Lehmann ndetse n'umugabo witwa Rafael Guerreiro Pavlovic ari kumwe na Joshua Kimmich mu gihe imbere yabo gato hari Kane hari Kane komera mashu mu ruhande rwa rufiswe n'umugabo witwa Michael Olise Luis Diaz arafise urundi ruhande hasatira Nicolas Jackson nakubwiye komera mashu umugabo witwa Company mu mikenyero y'umumenyereza hagomba kubamo innovation Kane nk'umu numero 10 mu ijoro rya yatsinze itsinda biratanga assist Company muramwagiriza iki Company aragirizwa iki Bayern irafata equipe nkuri kayitsinda 5 irafatana nto ikayitsinda 5 ni gipimo tout simplement gikomeje gutuma nubundi nisha kuri pressure kuvuga ngo Bayern mu mwaka agenda batumye Ligue des Champions gusumba iyi equipe yari yose burayi n'ubu ndabisubiyemo niwe mu favori wanje Company pronostic yanje Bayern kuri finale baratsinda Liverpool niba tanetsinda ariko mumve ngo pronostic yanje kuri ibona kuri finale iri kumwe na Slot
nivyo mu nkunde ziko turi buta cyane ekipe zashitseho ku rundi ruhande ku munsi w'ejo nyene Atletico de Madrid nyuma yo gutsinda Real Madrid 5-2 mu rukino rwo ku munsi wa gatandatu bariko banatitiza ekipe yitwa Inter Frankfurt bari bayakiriye n'ubundi kuri Riyadh Eya Metropolitana bitsina bigara kuri 5-1 La Spador ku munsi wa kane Robinho Roman ku munsi wa 33 Antoine Griezmann yujuje ibitsina amajana 2 atsinda ekipe yitwa Atletico de Madrid ku ipasi yahawe na Julian Alvarez mu gihe umugabo yitwa Bukayo yaje kubagombora Juliano Simeone atereka igitsina n'ubundi ku ipasi ya Julian Alvarez mu gihe mu 82 kuri penalty nyire ubwite muri Atletico de Madrid Julian Alvarez yateretsemo igitsindo kimwe na pass decisive zigera hariya kuri zibiri ku mugoroba ku munsi w'ejo 5-1 Atletico de Madrid match zibiri ibitsina 10 aha mu mayagwa cacuma twiga mu mayagwa cacuma twiga batubwira ngo ni icuma kijya ibindi cyitwa gute Sinzo Nyabarima Alvarez ni Sinzo Nyabarima Alvarez ibitsindo ndwi na assist 3 mu nkino 8 tutwo kumfunda maze ukina mu nkino 3 ibitsindo 6 na assist 2 kuva kuri Lever kanavuye mu mvune yatsinze hat-trick ku Madrid atsinda 2 atanga hajya nta mupira atanze oya kwa Madrid atsinze 2 ejo yaratsinze igitsindo kigira 6 mu nkino 3 na assist 2 mu rukino aha nivyo kuri Atletico de Madrid mu gihe Chelsea wabo bariko batsinda mu buryo bigoranye cyane equipe yitwa Benfica Chelsea entre parenthèses FC Rouge batsinze Benfica igitsindo kimwe ku busa Jose Mourinho yari yagarutse muhira igitsindo cha Richard Lyons yitsinda ku munota wa 18 ikaratetse kuri umugabo witwa wa Pedro ku munota 96 ku ikosa yarakoze ubona ko atani cyo ryari rimaze kipe yitwa Red Card FC abantu muraba match za Chelsea mugumye imitima ndashobora kumara nka saison utongeye kura match Chelsea nihaye kwanza ubunyene gwero no munsi ndashaka kuyanga match zitanu kwanza ntaraba Chelsea vyikina kandi chonzi coco Chelsea muri weekend bafise Liverpool basa Liverpool match barashobora kuyikina kugira mu yindi weekend itarahera aka oya Liverpool Liverpool yasomba Chelsea zo peza mimwe muri ko murabona urwego rwa Konatere ikibazo mufise Liverpool irashaka ibe mbi kumumenyereza canke ibindi ariko ibisakinyi beza ibisakinyi ashobora kuyifata mu minwe si bisala niyo vyirangita ibisombose niyo vyirangita Chelsea ubura ibintu bakina kintu kimwe kirimo nta kimwe kirimo gwera kuri mugabo Mourinho mu bujene ni Mourinho mu busaza Benfica de Lisbonne ibintu bakina narahinduka ewe gaye we nivyo barambira na gatatu kuri equipe ya Mourinho akomero 3 kuri 57 y'Amaresca match nemera ko Chelsea yatsinze kugwa amahirwe gusumba ibiharuro nivyo Chelsea rero baza ko batsinda equipe yitwa Benfica gitsindo kimwe ku busa ariko Amaresca akabaye umumenyereza ari seri Olympique de Marseille balance winga y'ububamfu Olympique de Marseille nyuma yuko bari batsinze urukino rwa mbere Real Madrid bafasha Jax bayikubitse ibitsina bigera kuri 4 hariya kuri Orange Velodrome ikipe mu Yitege umutama ntasaza Tottenham yo birasanga Pexor ashobora kumukinya yaranzira Pexor yatsinze double atanga na assist Obama yatanze assist atsinga zibira atanga n'igitsindo nawe na Kane rega nuko byagenze kwa Bayern ya mu gihe ndiko ndavuga ni Olympique de Marseille batsinze bine ku busa equipe yitwa Ajax mu gihe Tottenham bo banganije na Bordeaux Glimt ku mugoroba ku munsi w'ejo Ose ko ntaba numva uvuga equipe Inter de Milan naguze aracaza atandatu kuri atandatu aracaza wayivuze reka dukomeze bayirengana kurayica ko ngukugana kagwi gato none se atandatu kuri atandatu double ya Lautaro Martinez nawe wabona komera cyane reka dukomeze hamwe atsinze bingahe inde bitatu kusa na match ya Lautaro na Dumfries ya mbere na fasi ya Ajax ndakubita urakoze kuvyivugira avec clean sheet erega ugeza muri kano kanya ntavyo kwinzwa igitsindo birimo uyu mugoroba kandi Arsenal ingino Jordan y'ukino rwa equipe yitwa Barcelona equipe yitwa Paris Saint-Germain karabagire mu kibuga ku mutsa 41 zimaze kubatse na Copenhagen gitsindo kimwe ku busa mu gihe Innocent Gilloise imaze kujya bine Newcastle ivuye bwaba United ibitsano byatsinzwe na Nico Watermaid Anthony Gordon kuri penalty ku mutsa 43 Anthony Gordon ku mutsa 64 n'ubundi kuri penalty Envy Bonds ku mutsa 80 abasore ba Ediho bari mu kazi batsana equipe yitwa Innocent Gilloise bari batakaje urukino rwa mbere batsinzwe na Barcelona Ligue des Champions equipe ironsa ko Nese Ligue des Champions batemana yanje mana ndababaye kubona ko Barcelona joke ntagira Armenia Yamal ironsa ko yihwanya ati turabaye cyane ofete ikibazo tuba tugira uno musore Votemade ntangoye kuba convince yuko inyuma y'imyaka 2 ashobora kuzoba basohoye umusore w'umwataka mwiza azobageze mu myaka 23 mwiza cyane kabisa siwe batsinde kuri umusore w'umudaga of course batsinde kuri Arsenal muremure ariko technique yi abateri sambona umenga umupira nekana nawo ukora nivyo
ku rundi ruhande harandi ekipe yitwa Barcelona Paris Saint-Germain saa 3 Monaco irakira kuri stade Louis II ekipe yitwa Manchester City. Monaco nabonye yakorotse mu kibuga umwana yitwa Lamine Camara tari muri list itangura atari mu mukenyero wa 3-6 umwe Philippe Nicole mu izamu ari kumwe na Eric Daya Thilo Kehrer ndetse n'uwitwa Salisu mu mutima wa defense. Jordan Teze Koulibaly ndetse na Van der Son ku rundi ruhande na Clepin Diatta mu gihe Ansu Fati Akliouche ndetse na Balogun bari ko barasatira ekipe yitwa IC Monaco Association Sportive Monaco. Rimwe na rimwe kumenya umupira cyane nayo n'amakosa Crepenano batamushira bane batanu umwe Darling Donald mu izamu kwa Pep Guardiola bavuga Man City Josco Vardon na Ruben Diaz John Stones ku nimero 2 ndetse n'umugabo witwa Nico Oleri kuri statut Tijani ari kumwe na Rodrigo Cascante mu mutima mu hagati mu kibuga muranonga Bernardo Silva captain arahari Phil Foden arahari Jeremiah Dokora arahari ndetse no witwa Erling Braut Haaland barahari nk'abasatirira ekipe yitwa Manchester City. Pepe aratora byoroshe mwigisha ntaca atazoduha mu manota ari mwibarabara Pepe arayatora mwigisha ntaca cabure kuri Ruide bahavunikire kuko mwigisha nta kintu atazoduha bane batanu umwe batatu batandatu umwe batatu batanu babiri bane batatu batatu rese umwigisha yega ni Pepe ni professor bane batanu umwe ni uburyo bahagaze mbwa bugiye kuraba baraza kina 4 bakina 4 turaba kuko hagati ni Rodri Tijani Jena za na Beno ariko abo bakatre biwe harimo ba axial batatu umuntu w'Imana muri defense Stones ubwo basanga ibubamfu kwa Monaco ariko acande ni jambere Clepin Diatta ni jambere tuzoba tubonye Clepin nakazi ntabwo ari Stones jambere tuzoba tubonye equipe ya Man City se ikinisha Stones kuri zibi hakinye kenshi akinya hagati mu kibuga kandi agaperforminga neza na Josco Guardiola yakina ibubamfu kandi ari mu axial ni ivyo kuri City kuzina nkino zitekanije mugoroba abantu City muri Bubet ndajira bakoretika ariko City irimo guzinda match iyi hari ukuntu German amaze kugira match barayitsinda nimo nagira ubwoba bwo kugura intsinzi ya City gura igitsindo ca Haaland mu gihe mu zindi nkino zari kuri mugoroba ekipe yitwa Arsenal barakira kuri Emirates Stadium ekipe yitwa Olympiacos David Raya Mizamu ari kumwe na William Saliba na Gabriel Magalhaes umutima wa defense Lewis Kelly ku nimero 3 ndetse n'umugabo witwa Ben White Martin Odegaard yagarutse Martin Zubimendi ndetse n'uwitwa Mikel Merino asha yiyongeje kabisa Martinelli Leandro Trossard urundi ruhande Victor Gyökeres barasatira ekipe yitwa Arsenal ya Mikel Arteta Bukayo hanze Martinelli buryo umugabo yitwa Arteta yiyongeje no munsi kabisa ekipe isanzwe zana Lewis Kelly ekipe ikinira umupira ekipe isanzwe ruhurira Declan Merino kine nka 8 oya uko kuntu no munsi yabazanye n'isamu agaza neza cyane nivyo nariko ndavuga arafuwa pasi iyo ekipe sikwisumba ugomba gukina umupira watsindwa ikitwa malchance cyangwa ikitwa ibiyaro bike tukabimenya mugabo no munsi numbwira ko udakina muri style yo mu witi kandi umufise muri ekipe zikugiye kudomina numbwira ko ukina muri style y'umuraterara dakina kandi umufise uzi uko ugiye kwataka ekipe ya Olympiacos hano rero ndashobora no kwevariwa nkavuga ngo reka turabire rero Gyökeres kashobora kuba mwiza afise Merino afise Lewis Kelly atera mu centre afise Martinelli na Trossard nubwo nabo bashaka gutsinda ariko bashikana iyo mipira ni vyo mu gihe kuzina nkino zitekanije Dortmund barakira ekipe yitwa Atletico Club Bilbao uyu mugoroba hari ya Sig Iduna Park ndabatuye match niyo match Bilbao na Dortmund apare ya Barcelona Paris niyo match y'umunsi kabisa Gregory Kobel mwizamu Anthony Nicolas Soler ndetse n'uwitwa Besse Baini Joe Bellingham Marcel Sabitzer Stevenson Julian Leison ndetse n'uwitwa imbere yabo hari Karim Adeyemi Chukwuemeka ndetse n'umugabo witwa Sergio Guirassy umumenyereza yitwa Niko Kovac mu gihe kwa ekipe yitwa Atletico Club Bilbao Ernesto Valverde yazanye Unai Simon mwizamu Aitor Paredes ndetse na Dani Vivian Gorsaber ndetse n'uwitwa Inigo Lekwe hagati mu kibuga ni Lego ari kumwe na Juragizal umugabo witwa Inaki Williams Unai Gomez Roberto Navarro ndetse n'uwitwa Samnat nabo 11 bari kuri line up equipe yitwa Dortmund na equipe yitwa ndakuragurira ibiva muri iyo match aka match kameze neza cyane naka match katagiramo Williams n'umwe ariko Dortmund yadanda Oyan Sansarari ega Dortmund yadanda oya Sanse nawe nta Bilbao yohagara imbere Borussia Dortmund ko sorry Dortmund urakina utagira Oyan Sanse ntugire Niko ntugire Inaki nta kintu nakimuzanye Inaki ni hari Inaki ni kapiteni ari mu kibuga ni kapiteni ari mu kibuga ariko absence ya Oyan Sanse na Niko nta kintu uzanye n'ubone imbere ya Dortmund nagusubiriyemo yakorokanya Adeyemi i Bilbao irizira ko ari Bilbao mugabo iyi match Dortmund bari Niko Kovac yabaye mu tacticien cyane
naze ese umuhore kwa yabaye batatu umutactician babiri bane umwe aramuhore kwa yabaye umutactician yazanye Anthony Wardemirande mu kibuga hagati muri defense muri defense yazanye Ward Anthony yazanye Nicolas Sule na Lamine Ben Sebaini defense atro imbere yaje aterekamo Sabitzer na Joe Bellingham ibaze iyo defense atro irimo uyu mugabo anganya imyaka nari kipwigi uyu mugabo ari hagati yabo Nicolas Sule ukongera Wardemirande nivyo kuri Dortmund na equipe ya Atletico kabiri baba mu game zindi match zari kuri mugoroba Villarreal barakira hariya mu Suma Legion kuri Villa Park kuri Villa Park se Villa Park ni Aston bakirira kuri de la Ceramica of course barakira equipe yitwa Juventus uyu mugoroba kumukana saa 3 Tidor na Marcelino Marcelino nteche kwa Juventus Marcelino nteche kwa Marseille Mate pere mizamu ya equipe yitwa Juventus Kelly ari kumwe na Francisco Gatti ndetse na Pierre Carolo muri defense ya batatu Locatelli Mankeni ari kumwe na Cambiaso ndetse n'uwitwa Cabal imbere yabo hari uwitwa Kenan Yildiz Kupmenas ndetse n'uwitwa Jonathan David mu gihe kwa Villarreal Arnaud Nasmizamu Lafema ndetse n'uwitwa Renato Veiga Pedraza ndetse n'uwitwa Molino Santi Comesa ari kumwe na Dani Palegion Pape Gay Nicolas Pepe Mikautas ndetse n'umugabo witwa Buchanan Marcelino aricanganya aya manota urukino rutagiramo parte aya manota Tidor akaja kuyatora abatoya manota y'ingira kamaro kandi agoye ariko urukino rutagiramo parte Marcelino yicanze mu gihe parte ugakoresha Dani Palegion experiment na Pape Gay igira gusecha yasene ako zirige ikinwa no wimenyereye parte muri Champions League nini rukino rwa Amateka je kuri mugoroba na equipe kwa Napoli bari kumwe na equipe ya Sporting Antonio Conte abakiri mu Butaliyano kuri Armando Maradona Stadium Milinkovic Savic mwizamu ari kumwe na Juan Jesus ndetse na Sami Bekuma Miguel Gutierrez ndetse n'uwitwa Spinazzola Lobotka Zambangwisa Kevin De Bruyne Scott McTominay top Paritano ndetse n'uwitwa Rasmus Højlund barasatira equipe yitwa Napoli iherutse gutsindwa na AC Milan muri championnat muri Serie A uyu mugoroba nuko ino stekanije kuri mugoroba muri UEFA Champions League Sporting yari yatsinze match ya mbere batsinda Kairat Napoli yakwiswe match ya mbere na Man City abantu rero ndabakubite Joadir tugende gato maze tugaruke fata match ya Paris Saint-Germain na equipe ya Barcelona kuno muzi nta code ndi butange ndabivuga ku Paris Saint-Germain na Man City na Barcelona bahe uko buri mwe yose ronga itsino kuvuga ngo yes equipe ya Man City na Monaco Man City gutsinda Borussia Dortmund na equipe yitwa Athletic Club Bilbao kinako abonekamo ibitsindo birenze kimwe n'uzo kuvuga ngo over 1.5 Juventus na Villarreal itsinde canke inganye Arsenal na Olympiacos Arsenal gutsinda PSG na Bayern Leverkusen na byabo sindayibona equipe ya Napoli gutsinda caye kunganya itsinda Sporting Club Portugal ucundabira amanota abiri ko mukanya irira amafaranga ndabisubiramo gutsinda caye kunganya kuri ino equipe izwi izina rya Napoli Arsenal gutsinda caye kunganya kuri Villarreal over 1.5 match ya Dortmund na Athletic Club Bilbao Manchester City gutsinda yes hagati ya Barcelona na equipe ya PSG ndo Paris Saint-Germain ngivyo rero nuko bimeze kuri uno mugoroba kuri ku majoro atandukanye ya UEFA Champions League dusubire twibutsa abantu rero yuko ahantu heza guteramira kuri uno mugoroba ni kuri Ocarfo